icambere nuko ndabikunda kandi igihe cyose uzokora ikintu ukunda uba witeguye kukigwanira yeah nico gituma ikintu cyose kizoza I'm ready to fight tubandanye like Fanny Lavine ko bakundana ko bagendana ko bagira iki ko bafise ibintu byinshi bahuriyemo ni ibintu byavuzwe kameme wewe nivyabo uwo mutima wawe urawuteguye neza kugira ngo uzovyakire kuko nabandi rega baravyakiriye hani wacu tucafise babantu baraba inyungu zabo bonyene ubu usigaye wigira umunyabwenge je nagusomye je nditeguye ayo bazovuga yose ndayiteguriye mugabo ndazi yuko inyuma y'ivyo bazoye kuravuga ukuri nje nzonda kuzi kandi uwanse kuvugwa yaheze mu ndakama wiwe ugendanye na boss batatu mu boss wa kane ni wewe Ngende mu boss nanje awona umugani Hello boys and girls, Salut guys, this is Humble Man MC Andy ndingaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa amahasa asa adasa mbega wowe wumvise amahasa asa adasa wumviki Hello bakunzi ba STV murameze neza je nitwa MC Andy Papa Yana and then in STV remember kugira subscribe and share na like na ma commentaire menshi cyane ariko je nama nabivuze commentaire zose ndazakira ziri positive ni ziri negative cause zose zifite je zimariye kandi kera narondera commentaire mbi nkayibura kera ariko ndazironka ndabikunda rero ndiko ndazibona kuko ziratuma mbona ko nawe wankurikiranye kandi hari igihe uba wankurikiranye gusumba uko ugiye commence neza bayankurikiranye ndi proud navyo byose imbere yacu tufise umutumire niyo nkuru Chanceline umu actrice muri umwanya atovye bakoze yasubiye Fanny Lavine sa muri kwa Ribati oya nta muntu asubiriye je uri umu actrice principal kwa Ribati wewe kuvuma oya pango ndumva actrice principal kandi unasubiri umuntu ni Chanceline pango unasubiri umuntu okay uri muri ijya team ya Ribati twowe kwa Ribati nta team hari iki group na group hari hari couple na couple hari hari team basi oya Burundi Film Academy ni kigo cigisha gukina filme bijanye na film ariko ntabwo ari team benshi bakunda kubyitiranya ntabwo ari team no narinzi ko je sikuvyitiranya narinzi ko hariho kijya kiboro kijya kiboro ni bari Burundi Academy film ntabwo ari kiboro ni Burundi Film Academy sawa ndakiboro nshatse kuvuga nuko wanse ko ari group wanse ko ari team wanse kandi ko ari couple none tuvyite gute ni kiboro rero cyo cita BFA okay voilà and then funyafunya narinzi ko hoba hariho na kote rero ya filme gusa niyo je narinzi ya umva niho nyene nabakinyi ba filme bava muri baje nyene n'ivyongereza muravyiga niko no ya hariho English Club hakabaho na Burundi Film Academy okay nyina hamuraje mu repetition bigakomera kuba dida nta gihe kinini kuko ndazi ko atamezi atanarahera canka tukubonye utangura kuboneka muri ijya donc kuboneka mvuze kuboneka wicarana Ribati mukorana ikiganiro birafise indi siguro abantu tubiha mvuze tubiha kira muntu afise siguro biha harabiyumvire ko Ribati ari umusheri wawe bari babuze nta commentaire uri murabonye none yego ni bisanzwe rero mbwa ko batata urakazi sukuta bitahura egana akazi n'urukundo biragenda okay ndavyinaritse gutahura ni kimwe hari n'utahuza ntabitahura ariko kandi no kwibaza n'ikindi ni uko hari abantu bakundana bakorana ntibemere ko bakundana bakiga ko bakorana ariko bakundana byose mva birashoboka n'abantu tuzo turabagwanya cyane burya ari byinshi biyumvira dusanga rero ni nkuko ejo mwokundana Ribati uriya mbwa ntari na Karorero ni nkuko ejo mwokundana mutahora
mukundana ni kuvuga iki gihe abantu bavyiyumvira ugasanga ntimukundana ariko igihe kimwe mugakundana bigashika muri abantu oya ntivyoshika nturi kurantahura sinavuze ko bizoshika uno munsi ntabwo mukundanye birashobora gushika kuko in the future ntituzi ibyaho mugakundana abantu bacereza ko kuva kera mukundana kumbe siko kera byari bihari mukundanye muri uwo mwanya so umufata nka boss umufata nka maître umufata nkande ndamfata nk'umucoach wanje dimpa n'umucoach muindi pa naho ni boss ariko mugabo nubwo ntakunda umuntu amuhamagara boss mvuga boss kubera ko jewe apa yuko ndumukinya wa filme nkina dukinana kenshi mba ndi mu maprojet yiwe n'amaprojet y'abandi bantu ariko apa y'ivyo ndi na manager wa Burundi Film Academy nakubali manager tayari manager anajiongeza manager ni ivyo vyonyene nicyo gituma ndamwita boss ntabikunda umuntu amwita boss mva ndamwita boss muri iyo kote ho ndi manager wi apa donc muri Burundi Film Academy ni CEO cyangwa se bon ni yiwiwe directeur général amanje ndi manager wa okay bafise abutwarasha urabafise anyways ndamukiriza abakunzi ba STV uziko twavyibagiye cyane usaba bumvise ko mfise ubwenge mbanangura akaganiro kanye kumva nyene ndabikunda cyane akubari bon reka ndamutse abakunzi ba STV ni ryambere ndahore ikiganiro ni ryambere boyo ndibatse sinzi je gusa ni ryambere dukora ni ryambere ni ryambere ndamukije je umaze kunkoresha ikiganiro yego Malengo Media azibuka Ego karimo ya ngiye kubera ndatinya ibiganiro cyane ndatinya kamera babaye ikiganiro rimwe okay bon ndamukije abakunzi ba STV bazi ko bameze neza bari hose n'abakunzi ba filme ndodi muri rusange sawa ikibazo ca mbere urakora no muri PG Classic narakoze y'amezi 3 mugabo ntivyakunze nko nshobora kubandanya kuko stage n'amezi 6 bivanye n'ibikorwa bya filme kwishura ziko nkiri umunyeshuri byaca bimgura ku managing umwanya wanje cyangwa ati reka ibinda bireke kuko umva naca mpita muco mpaza kureka ko sinari kureka ishuri umva ko bidakunda kutaretse kuma mu vya Burundi Academy film oya sinari kwiheba kuko muri Burundi Film Academy tambe coco ndumukinya film kandi nkaba na manager Kim Igiti post post nenda ifisi umva rero sinari kwiheba hasi ubwo mwabona mwana umwanya tuti allo gahunda bimeze gute abariko baravurugana ni bande irukanuri yambaza oya nitwirukana ba urashaka bwasi byara kumuvurugana mwirukana urashaka kugira CEO mwirukana umuntu agaca mwirukana none uyo mwirukana gute ikosa bishitse agakora amakosa bo ntibirashika kandi kampuri yose bifise ibintu birenze ko bahita baguhagarika kandi kwirukana bisigura kwirukana ngo umuntu ngo iki si bibi kuko ni nkuko akazi ashobora guhera atakosa ufise yego byose bibaho sivyo manager none yombe basi namiye kure urahawe ikazi nzoje hapana je nshaka ibintu byo kwiga no kugira iki none utize bigenda gute ivyo nkora byose ndonka amahera wowe nuhembwa none bon uhembwa nka manager cyangwa uhembwa nk'umukinnyi wa film byose urabihembe bon filme iri akote na manager biri akote umva ntago bifatanye ufise imishahara ibiri rero canke bagize ndafise nanje akabazo k'amatsiko sivyo est-ce que babahembera par film canke uri rassuré ku kwezi ugumuhembwa nk'umwe mu muri yo Burundi Academy Film siko ba BFA voilà reka ndagisigure neza BFA cyambere kiyo gisanzwe gifasha abanyempano donc gitanga ama formation kabigisha ibijanye na film and then muhejeje donc ni formation y'amezi 3 muhejeje babaheza ama certificate hanyuma ugaca muri Burundi Film Academy haba hariho ama projet hanyuma kubera ko wazi ko no kwishuri iyo wize ntuca uja direct ku kazi bazi ko hariho ama stage academique cyangwa se numba uri muhira ushaka kuja gusaba stage ahantu stage professionnel muri Burundi Film Academy rero uhejeje ko twa dufise ama projet ama film abahari hanyuma turayakora hanyuma abanyeshuri bize muri Burundi Film Academy bakaza gukora stage donc baraza kwapika burya bumenyi bahawe bakaza rero kugapika rero donc bakabaha amakati bagakina muri film donc izi filme tubona izi zisohoka donc ni bajya nyene bo muri rya BFA ego uravye ama filme menshi
aba yakozwe avuye muri BFA abakinyi benshi bashoboka abari muri Burundi Film Academy. Ego ivyo turabitahura ko bavuyemo hajya ariko dukeneye kumenya aba acteurs biwacu b'amafilme ho nga mu Burundi iterambere ryabo aho rihagaze kuko umukozi mwiza abegwa niki nagahembo sivyo. Est-ce que umaze kuronka iyo certificat urabaye certifié BFA irakwasiranye nukaronka umushahara wawe ku kwezi canke uhembegwa iyo wahamagawe muri casting iyo wahamagawe muri iyo projet nkuba guhamagara turafise projet y'ifilme yitwa par exemple nk'intare canke de quoi kujya umukinyi bamuhembera kuri projet canke bamuhemba ku kwezi. Urazi twenga mu Burundi ntiturashika ku rwego rwaho filme ushobora kugutunga nk'akazi ukaza urariha ukaza uraronka umushahara ku kwezi muga mu bindi bihugu ivyo birahari muga ngaho iwacu ntabihari. Ikintu gihari ngaha peut-être sinzi uko abandi babikora mugabo hariho projet hari nk'umuntu azanye umunyamitahe azanye umutahe utishaka mu nkorere film kunoko umva ko abakinyi baba baronse abakinyi amafaranga yabonetse abakinyi nabo urabaheza yiwabo bagakina hanyuma ukabahereza mugabo handi ho vraiment babifata nk'akazi bahembwa nko ku kwezi cyangwa se sinzi uko mwabikora ariko babifata nk'akazi ahandi atari ngaho iwacu ko ngaho iwacu vraiment ntituraga ku rwego rwaho filme tuyifata nk'akazi ze turahembwa ku kwezi nk'abandi. Nguyo rero Chancel turamubonye yego ni umumanager kubaza ati uhembwa gute nta mushahara dushaka kumenya kuko ndazi ko atawuza kutubwira ariko kuri umumanager ukaba n'umukinyi wa filme kote ya filme hari icuronka hari umusaruro uronka iyo ugiye guparticiper muri filme mbega kandi na kote ya manager yo kuba umumanager hari ikindi kintu uronka biratandukanye. Donc uronka umusaruro hano cyangwa hari aho uvuga ati aha ndakora nk'umugenzi cyangwa nk'umukunzi wa BFA aha ndakora nk'umuntu akunda filme bimeze gute? Bon hose yarabona umusaruro make wese kwizi uko poa kabisa ndashima Imana. Asante. Ikindi kibazo uzovyakira gute ni washikigwa cyangwa ni wavugwa nkuko abambere bavuzwe mfugifatiye kuri boss wawe Libert nawe ukunyereye ikibazo nzokimubaza suni ndamurondera nzokimubaza ukunyere nawe numva uko azocishura uzovya kuko byarabaye kandi ntibiribagirana biruzuye kuri rezo sose bamwagiriza dewe umuntu like Fanny Lavine ko bakundana ko bagendana ko bagira iki ko bafise ibintu bahuriyemo ni ibintu byavuzwe kameme wewe nivyabo uwo mutima wawe urawuteguye neza kugira ngo uzovyakire kuko nabandi rega baravyakiriye bimeze gute cyangwa ufise agatima gato kazaje kamanyagurira basha je from dakomeye kuva ku mutwe gushika ku mutima gusa sinibaza ko ivyo bizoba kuko bon commentaire negative ziteguza kubaho abantu bashaka kuvuga ibitandukanye ariko kuba vyoshika simvuga ngo sindavyiteguriye kuno muzi dushaka gukora filme kuko hari usanga mukoze ikintu usanga abantu bacakira uko kitari bakavuga amajambo menshi je nditeguye ayo bazovuga yose ndayiteguriye mugabo ndazi yuko inyuma y'ivyo bazoye kuravuga ukuri nje nzonda kuzi kandi uwanse kuvugwa yaheze mu ndakoma wiwe uradusigiye umugani kabisa. None muri BFA nizihe nguvu muri ko murakoresha hoho muba mufise umuntu ari hejuru muba mumaze gushikira mukabwira ati tufise ikibazo iki niki dukeneye ko mukidukemurira kuko abari bukuru twaricaranye nta bajene babashikira ibibazo byinshi bibashikira apana bibashikira ni usanga byabiri ku mazo sosiyo ngo naka yatukanye na naka niko batubwiye ngo naka yatukanye na naka urumva nta bajene babashikira ngo bababwira amayide ngo dufise na mwebwe muba mumaze kugira na effort yo kurondera umuntu ari hejuru kugira ngo musigurire ikibazo mufise kuko ibihugu biriko biratera imbere ku bintu by'amafilme hariho South Africa hakaba Niger umva ni bihugu biriko biratera imbere ubu barafise nabo Netflix mu bihugu byabo kuba hatubwiye ati twebwe ikintu dukeneye nuko abajene badushikira bakatubwira ibibazo bafise hama natwe tukagira iki tukabibafashamo byo tuzashoboye bishikana ku bantu babishoboye mwebwe mwaragize izo nguvu zo gushikira abakuru bo ikintu cyo cyambe novuga
nuko ikintu maze kurimarika ngaha muri entertainment cyane ndavuga muri filme novuga yuko abantu benshi hari abantu benshi bita ku nyungu zabo ntibita ku nyungu y'abantu bose bakina film nimba hari abantu bakubwira je ndi muri filme niba nkoze dose umumanager managinga donc umunyamitahe amheze umutahe nkakora iyo filme yanje imwe abayize income ivuye nyine kuri uwo muntu gatsinda yose nimba ndamusage miliyoni 5 nkakoresha umuriyoni umwe hameze nkazishaka ku mufuko wewe babonye izo nizo nyungu arungutse muri entertainment yacu tubuzi babantu bagira ivyiyumviro bikaze hamwe byiterambere biteza imbere abantu bose nturabe inyungu zawe wenyene ariko urabe inyungu muri rusange ya filme muri rusange kuko ikibazo gihari benshi birabira inyungu zabo ariko nibaza ko Imana irikiracinzira hari igihe bizogenda neza kuko hariho benshi batangiye kubitahura nawe uvuga bakuru hariho kare barabipinga no munsi bakora bitaba ko batako bajene bakora kora cyane muri filme wavuze muri Nigeria South Africa bamaze gushika kuri Netflix bafise ama platform hariho ona hani wacu mu Burundi abarundi twe turifinje kuko filme isokera kuri YouTube ukansanga n'umuntu aragiye arayirabitanga kuguponda ntare konise basi nazijya nguvu wakoresheje kugira ngo irya film ushiye kuri YouTube ariko mu bindi bihugu muri Nigeria filme yabo ija kuri YouTube yabanje kuva ku yindi platform yabahaye amafaranga urashobora kubona trailer ukayibona uno munsi mugabo akazoca imyaka 5 iyo film utarayibona kubera ko irya filme ibanze kwanza ice kuri novela ice kuri Netflix ice ku ma platform arenga nka 10 aho yose bafitaniye ama contract nimba Netflix zo yerekana umwaka wose bakamuheza miliyoni 100 ivuyeho bazogena yandi masezerano n'indi TV cyangwa se n'indi platform ati imiliyoni ni hari amafilme menshi twagiye tubona kuva tukibatoza bazungu uno musugiye kuri YouTube ntayo usanga kubera ko ntabwo barazi ko YouTube atari soko YouTube ntabwo ari soko YouTube ni ahantu ha publicity ahantu ho gusama publicity wanashima ariko mu bindi bihugu biteye imbere muri cinema tureke muri cinema gusa no mu muziki bafise ama platform bagurishiriza ku bintu byabo nico tumusanga batembe gasanga umukinyi wa film afise imodoka vraiment hamwe umuraba kuvuga ati imodoka bayikuye kubera yuko igihugu cabo baripanze neza abakinyi baraheza valeur cyakintu hani wacu tucafise babantu baraba inyungu zabo bonyene mbega kujya kuntu uko busigaye wigira umunyabwenge je nagusomye kuva aho koranye na Libati wabaye wa muntu kujya ari abantu bamuzi Libati abantu bazi Libati intarekazi koma avuga abari seriye cyane nawe ubu wabaye serieze sana ndakuzi urabizi nama ntari serieze navuze cyane wongereje ikiganiro baza kukiraba bazo abamuzi cyane bazoca babona mu byo mvugetse ko ari byo afu amaze kwigira umunyabwenge cyane ushaka kuba intelligente sana bakubwira uti ugendanye n'ababosi batatu umubosi wa kane ni wewe Ngende mu boss nanje. Awo no mugane. Ugede tazuvuga mugabo ugede n'ababosi batatu wa kane ni wewe. Cawize yakuwa kane ni gushira ku rugo ntabitawe. Kubera ko umvunda ko impamvu ndayivuze. Cyambere kubera ko wiga bikurinda kugira ibitekerezo vy'ahandi hantu bikenye. Ucuguma bya bitekerezo donc entourage yawe voilà. Nakubali munyabwenge intelligente ti je suis sérieux ikintu ndiko ndavuga then nacyumvise nagikurikiranye je niko nkora ikiganiro mba ndiko ndasoma umuntu turakorana ni byiza kwevuriyo kandi ni byiza kuba ndabivuze kandi ongererezaho ariko ikibazo mfise ni kimwe mu ncamake ejo uri ready kugwana intambara like uzoshobora gucamo yose kubera umubosi wawe no munsi kugira ngo tugume mu kugwanira ryaterambere mwebwe mufise natwe twifuza ko mugera kugwana intambara imeze gute utuntu twose tuzaca kuko wewe uri mushasha kamene muri ibintu uri mushasha bacagwana post ikuze iyo post bikuze ku manager w'abantu si kintu coroshe ariko barakwizeye bien sûr est-ce que nawe urizeye ko uri mu bantu bogwana kuko ubuzima bwa social media twese turabuzi uri mu tujambo jamo naka yajyamanye na naka umva arakunda abakobwa arakunda amahera ivyo biravugwa uri ready kuzoba
nkujya mu jambo urako ari umumesha umunyabwenge w'umumesha kandi aba abona ati genda bitwara nkabitwara uko nimba yagutoye mu bandi peut-être ko nivyo yabikubonyemo est-ce que nawe imbere y'abafana bacu n'abafana banyu uri ready kuba uwo muntu nditeguye namye ndi ingwanyikazi naye ndi ingwanyikazi mu buzima je nta kintu na kimwe nigira ntinya gufesinga kuko mba niteguye ikintu cyose kije imbere yanje kuba rero nafashe decision yo kwinjira muri filme icambere nuko ndabikunda kandi igihe cyose uzokora ikintu ukunda uba witeguye kukigwanira nico gituma ikintu cyose kizoza I'm ready to fight tubandanye Ribat ku bantu tutamumenyere kumwicara imbere cyane je ndamuzi gato arablaga cyane niko ndamuzi arablaga cyane donc face to face ariko ari karayaga mbere akamenya ngari serie cyane ubona kwibaza ko nakazi niko abantu benshi ndazi babibona wewe mubanye muri iki gihe umuzi gute umubona gute boss novuga ko ndamuzi kuko nta muntu amenya uwundi ya 100% ariko uko umuzi niko ameze nta blaga cyane mu kublaga kwiwe arablaga mugabo abari serie kandi abari serie mu bintu umumenya wose abari serie mu kazi abari serie mugabo muri ahantu mwahejije akazi mashaka gutera inkuru nyene bisanzwe nkuko ushaka kwicara n'umuntu mugatera inkuru ariko mugeze biri serious mukaba serious n'umuntu azi gutandukanya akazi n'ubuzima busanzwe kugira muramuzi azi gutandukanya n'umwanya w'akazi numwanya w'akazi umwanya wo kuyaga ibindi umwanya wo kuyaga ibindi nigiki ibyiza biri muzi ko Ribat boss wawe nivi ibyiza bindamuzi ko bon nta mvuze ko nda ibyiza bibiri umuzi ibi byiza bibiri byiza nuko mbona ari umwana mwiza tu atandukanye nuko numva bamuvuga kera sinzi ko ari kubera ategerezwa kuba umwana mwiza imbere yawe umvenda sinzi ko ari kubera duko turakorana abantu baca bavuga ngo ukamuvuga ko mukorana oya simvuze ko no kubandi ariko wowe ejo mu minsi za ntuzoza uvuga nkuko abandi baje bamuvuga oya nukuri kuko sinzi umenye ko YouTube bika impamvu tuvuga oya YouTube irabika boss kuri no mwanya vuga ati kuri no mwanya oya ego kuri no mwanya deme nta umenye ivyawe niko nashobora guhinduka cyangwa ugahinduka byose bagusa twizere ko atakizohinduka nakizohinduka pe kandi imana kibi kimwe umuziko ikintu kibi kimwe bon mvuze kibi like defo imwe umuziko defo cha icyo ndamuziko komengo ego icyo ndamuziko komengo si defo kuri jewe kubera icyo nzi ndamuziko benshi gikunda kubabaza petete iyo turi nko mu kazi iyo turi ku kazi abari seriye cyane kandi agukarira agukarira ngo mukazi agukarira kabisa ico no benshi bavuga ko ari defo petete uje kuri set kona cyangwa uje ku kazi kona ikakarira abantu agukarira donc par exemple ugasanga turi kuri set nakunda blague nakunda ujya mu nsanga ucuja ku telefone kandi uzi ko ugomba gukina nawo shiko agukarira muri ivyo bintu ico kintu kwantu datahura bavuga yuko ari defo muga kuri jewe ni karite kubera ko nanje sinkunda umuntu afinata mu buzima nkunda umuntu bari ku murongo ni inkuru nziza canke niyo nkuru mana yanje niyo nkuru Chanceline nkundira je ndagushimira kuba watwitavye twizeye ko naje tugukeneye zo twitaba apana bimwe byo kwiyeza bishije tukagukenera ejo canke ejo uzotwitaba ego frère agenda hari ikiganiro cacu uracakiriye neza cyane ibibazo twakwabajije uvyakiriye gute cyane ndavyakiriye neza ni bibi ni vyiza twakurengereye ou bien oya haraho twakurengereye oya pe ejo tuzokumva ati akagakuremwo akakaruza ndakabaza misi yose fenki ikiganiro sinyene muzaza mbwira ngo urabona ukagakure no je nkora ikiganiro nagiteguye kandi nta muntu mbanje kurengerera mbanzi ko umuntu ndamubajije ibintu byumvikana kuko nta muntu yifuza ko nta bifaranga byinshi no candonka mu gihe ncafuje umuntu yasho nta rimwe nzobikora rero so ndagushimire cyane wakoze kutitaba nshimira abakunzi ba STV ndababwira ati remember kugira subscribe mushimira yani twakora ikiganiro tubabwira ati goodbye ciao ciao bampere bizu zo bukoze hari indirimbo ngo bizu bizu kabaririmbire no uraka nayo nzi pe okay bampere bizu sindi umufana w'imiziki bizu bizu sawa mama BFA mama BFA
tutarangiza bagende babe filme yitwa Etat Civil. kandi rero washushe nayiravye no musi wayiravye? ya naravye nimba ari party yakangaye washushe nyene Uravye Feruje wewe? wana Uravye waruvuze Feruje? Etat Civil nabonye zose zibiri Etat Civil nurimwo na Feruje. Na Feruje. Feruje ni série. Ubu tugeze kuri episode ya y'umunani. Ariko sinzi ka party naravye mbaka kabiri. Episode y'umunani. I don't know. Ica kuri RTNB. Je filme zijya ziri mu ngendo ndazikunda. Nkazi yarezi siguye je nimba ari solo ya solo nuko gusa bon peut-être ko nafise television mandayiraba nafise television nta television ingene wazi kindakundira ndakunda ukungene uri humble nyine uyu muntu mu boss ni mubona uko uva imaka wallahi utakuzi nukuri kwimana bo mvuze television mu nzu ariko pana STV ngiye barayigurishije warigeze kuyibona ngiye barayigurishije andi warigeze kuyibona andi igeti kumbe muhungu aramaze kuzi wawe oya warigeze kuyibona nta niyo ndatumva aramaze kuzi wawe oya hariyo wigeze ubona kubera sinobesha n'ibintu ko bisubiramo kandi sinobesha warayigurishije Imana yompezagira nkayironka ariko hari impamvu ntarayishaka nta moya bisokira oya mvuga ko noronka television warayigurishije noyibura mu kwezi cyangwa mezi ariko mu mwaka oya nayo wabura umbosi nkawe wibura gute mbabarira amahera yaheze akunda kazi merci murakoze gose abakunzi ba STV turabakunda cyane. Every story matters.